munsi wa kane igerekezo ya 17 Kigarama umwaka wa 2020. Nshuti bakunzi mu kwika makuru ya televiziyo Renaissance ndabaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru agizwe ahanini n'izingo nkuru zikurikira. Abanyeshure bagera ku bihumbi 23,445 harimwo impunzi abarundi n'abanyarwanda baronkejwe imfashanyo nishira hamwe Maison Shalom, imfashanyo igizwe n'amaradiyo akoreshwa n'imishwarara y'izuba be n'ibindi bikoresho byo kwikingira umugera wa corona. Amashure atanu yose yo mu karere ka Kirehe gasanzwe karimwo ikambi y'impunzi z'abarundi akaba ariyo yaronkejwe iyo mfashanyo. Abakenyezi n'abigeme b'abarundi kazi sagaseseshwa rumuri barakorerwa amabi. Umubare w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ukagiriza inzego z'umutekano hamwe no gwaruka imbonera kure rw'umugambo uri ku butegetsi kuba aribwo rukora ayo mabi. Mu ntumbero yo guhangana n'ikiza c'umugera wa corona casubiye kwimogonogoza mu gihugu c'u Rwanda batanguje igipimo gitanga inyishu mu mwanya muto cane bita test rapide. Mukanya nido jano makuru. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Ikigo Maison Shalom caraye gishikirije kuri no gatatu ingabire igizwe n'amaradiyo akoreshwa n'umushwarara y'izuba hamwe n'ibikoresho byo kwikingikiza c'umugera wa corona ku mashuri atanu ari muri district ya Kirehe mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu c'u Rwanda. Akarere gasanzwe karimwo mbere n'ikambi y'impunzi z'abarundi y'Imahama. Iyo ngabire ikaba iri mu mugambi w'ico kigo bise twiteho indero y'abigeme kugira bagire kazoza keza. Uwo mugambi ukazomara imyaka 4. Margareta Barankitse aserukira imbere y'amategeko ikigo Maison Shalom aratubwira igituma yahisemo gukorera uwo mugambi muri ako karere. Gituma twagiye gukorera mu ikambi ya bahariya muri Kirehe muri district ya Kirehe nuko ikambi y'abarundi bahunze bashika ibihumbi 60 muri ico gihe byari ibihumbi 68 baba Imahama. Dusanga abana b'abakobwa bafise imyaka 15, 14, 16 twagenda kuraba mu mashuri tugasanga ngiyeyo kubaramutsa umunsi bakora ikibazo ca leta nasanga ngo ntibaje. Undi munsi rengi umunsi bakora ikibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kugenda mu mashuri yisumbuye secondaire sanga hariha abana b'abakobwa 56 batakoze ikibazo. Ndabaza bambwiye ati ntibaje. Njange nsubira mu ikambi hagati y'Imahama ndabaza kubera kimutagiye gukora ikibazo. Bambwiye ko bafise inda. Ari abana bafise imyaka 15, 16. Ndavuga turagowe. Nca rero ndavyiganira bene wacu Montreal. Nimushaka kudufasha mudufashe abo bana tubahe novuga ngo inyigisho turabe ingene abo bana boronka ngene baja mu ishuri bakareka kuja muri ubwo buhumbu. Niko rero kutwemerera turasa Imana iradutabara. Ministère ngomba kuvuga ko yaciye yemera ministère ya coopération iciye kuri fondation yitwa Pour gérer la joie iremera ko bashobora kuduha amafaranga menshi imiliyoni 2 franga y'abakanadiya $, ngo tushobore gukora iyo myaka 4 dufashe abana babigeme gusubira mu ishuri. Umuntu ahagurutse afise novuga ngo iciyumviro ntagitinye kugisangira na bene wabo. Ndahiriwe rero kandi n'abarundi bose abarundi kazi bahiriwe ko tuzoshobora kubuza kw'abana bacu bahava bihebura bakavyara abandi bana. Gukura abona umwana w'imyaka 15 avyara ubundi mwana biraheza bigatera gahinda no kubavyeyi bose kandi tuba dutakaje kinini. Ishirahamwe ry'abarundi bo mu gihugu ca Canada ABC Montreal riri mu mashirahamwe yafashije mu guhimiriza no mu kudodora ahatandukanye kugira uwo mugambi uranguke. Jean Claude umwe mu bagize iryo shirahamwe aramenyesha ko hari n'iyindi migambi iri nyuma harimwo uwo gushinga kaminuza izofasha mu kwigisha abarundi b'impunzi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda. Tumukurikire. Byafashe
inguvu zitari nzike kuko ifare d'abord yuko tuja hamwe tukabanza tukagira ico cimbiro tukaraba abagenzi bacu b'abakanadien twoja hamwe kugira dushobore kugishikiriza ari leta hama twaragize n'Imana turashobora kuronka abagenzi bo ma fondation nka fondation yitwa Paul Gérard Lajoie turaja hamwe hama turagira imigambi ngene twoshobora gushikiriza ico cimviro le gouvernement canadien ico twace tugira aussi twace dutuma ko mufasoni Margarita kugira ashobore kuza muri Canada tuje hamwe dushobore kugenda tugisiguriye ico cimviro kugira na Canada ishobore gufasha hariho abandi bantu turi kumwe bari mu bindi bihugu byose mu Butaliyano mu Bubiligi n'ibiki tiko turiyumvira ko twoza gushinga une université tuzokwita université ubuntu iyo université ico dushaka gushika ko c'est pas nécessairement gutanga diplôme nuko ubu nukuraba ingene twofasha ababene wacu usanga bari bafise ubumenyi n'abadafise ubumenyi ugasanga bicaye ngaho batacho bariko barakora kinini kubera bibagora kuja mu mashuri twere tukashaka kuraba ingene abarundi twoja hamwe tuze turaza gutanga amakuru cyane tukava ngaha tubasigiye ikintu boshobora kuca bakoresha kugira bashobore kubana bimenya mugabo hari ikintu gikuru twe dushaka kwensita muri université n'ubuntu donc nukugira umuntu aronse ico kintu nawe nyene ashobora kuzokita abandi hama ari wo waronse iyo education iyo ubwo bumenyi à travers université ushobore nawe kuja kwigisha abandi barundi comme ça turabingene two kwitunga mu mahanga. Ana makuru tebandanirize mu yavugwa mu gihugu c'u Rwanda. U Rwanda rwarafashe ingingo ruhasha mu ntumbero yo guhangana n'ikiza c'umugera wa corona. Leta ikaba yatanguje ibipimo vyihuta ku buryo 15 tarenga ntirenguke wipimishije aba yamaze kuronswa inyishu. Ivyo bikaba bibaye mu gihe haheze indwi zirenga zibiri ibiharuro by'abarwaye byasubiye kwiyongera. Muri ico gihe nyene kwisi ibiharuro by'abarwaye n'abitaba Imana biriko biriyongera ku buryo budasanzwe. N'umukuru w'igihugu c'u Faransa Emmanuel Macron akaba ari mu banduye. Frank Kaze niwe aca ijya nino ino nkuru. Nta misi eka nta n'amasaha umuntu azosubira kandi kurindira igisubizo ku gipimo ciwe ca COVID-19 mu Rwanda. Iminota 15 yonyene izo bikwiye. Leta ikaba yamenyesheje ko ico gikorwa cyo gupima uwo mugera n'amavuriro yabiherewe uburenganzira. Iyi ikaba ari imwe mu ngingo zikomeye zo kugwanya ico kiza leta yeruka gusubira gushinga. Kuko ubutegetsi bw'ico gihugu bumaze imisi ibiri busubiriye kubwiriza abantu ko batarenza isaha 3 zo mwijoro batarataha kare batarenza isaha 4 z'ijoro. Izo ngingo be n'izindi zikaba zatewe nuko ibitigiri bimaze indwi irenga bisubiye kuduga. Ku munsi hakaba hibonekeza abantu barenga 100 bashasha banduye kandi imbere yaho bari musi y'10. Ikindi gihugu cyo mu karere gisa n'igikomerewe ni Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi akaba yatangaje ko atawuzorenza isaha 3 z'ijoro atarataha. Iyo ngingo ikaba yatewe n'ibitigiri bidasanzwe vyibonekeje mu mwanya muto. Abantu 345 bakaba ari batowe ku uwo mugera ku munsi wa mbere uheze. Ahandi ku isi ibintu bisa n'ibiriko birimonogoza. Nko muri leta zunze ubumwe za Amerika bwabaye ubwa mbere hafa abantu barenga 3700 ku munsi umwe. Abarenga 250 nabo bakaba baranduye muri ico kiringo nyene. Ku munsi wa mbere igitigiri cy'abantu bose hamwe bamaze guhitanwa n'ico kiza bakaba bararenze 300. Uwo munsi nyene ukaba ari wo n'urucanco rukinga ico kiza rwatanguye gutegwa abanyamerika. Iburaya naho mu kiringo c'indwi handura abantu barenga 236 ku munsi. Bukaba ari ubwa mbere ivyo vyibonekeza. Mu gihugu c'u Faransa leta ikabikomerewe kubera umukuru w'igihugu Emmanuel Macron yatuwe uwo mugera kuri uno wa kane. Ibihugu nka vyose vy'Iburaya bikaba vyimirije gutera urucanco rukinga ico kiza abanyagihugu bavyo. Mu Burusiya n'ibindi bihugu bimwe bimwe nko mu Bwongereza ho ugo rucanco rumaze imisi ruriko ruhabwa abantu.
Frank Kaze tumukengurukire. Igenwa rya Valentin Bagorikunda mu barongozi ba sentare ijeje kubahiriza ibizo shingiro muri Fokode babona ko ari nk'agashimwe leta imuhaye. Umushingwamanza Janvier Bigirimana asanzwe n'umunyamabanga mukuru wa Fokode amenyesha ko Valentin Bagorikunda ari mu bantu batoteje abadashikiye CNDD-FDD kuva mu mwaka wa 2015 ngo nta kindi rero abantu bo mwitega ko atari gukorera inyungu z'umugambwe wiwe. Tumukurikire. Kuri Bagorikunda rero igenwa giwe ryerekana yuko bisa nk'agashimwe bamuhaye kuko kuva 2015 yarakoze amarorerwa igihe yari umushikiriza amanza mukuru wa Republika mu gutoteza abamenyesha makuru abahanira agateka na muntu abanyepolitiki batabumwe n'umugambi uri ku butegetsi eka tutibagiye bari mu nzego z'umutekano cyane cyane aho abatari bakimona iyo migwi yose meje kudondagura bagirijwe yuko bagombye gusenyura inzego z'igihugu ni nawe ari mu bantu bafashe ingingo zo kugara amashirahamwe yigenga adahanira ibyicaro bya politike niwe yagiye arafata ingingo zo kugara amaradiyo n'izindi ngingo zigayitse zihonyanga uburenganzira bw'abarundi bisigura yuko uno munsi rero kuba bamujeje amabanga twe tubona yuko ari nk'igihembo ubwo butegetsi buriko buramuha kubera yabufashije mu gutoteza abo butari bukeneye kuva 2015 yarerekanye yuko atacu yagombye kumarira abarundi nk'umuntu ari mu kibanza gihambaye mu rwego rw'ubutungane ariko byarabonetse cyane yuko ari umuntu agwanira inyungu z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Umushingwamanza Janvier Bigirimana n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Fokode. Abakenyezi n'abigeme barabandanya bakorerwa mabi mu Burundi. Bamwe mu bakora ayo mabi bakaba abari mu nzego z'umutekano hamwe no gwaruka rw'imbonera kure rw'umugambwe uri ku butegetsi. Ivyo biri mu cegeranyo cyo kuri wa 16 Kigarama 2020 casowe n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Umushingwamanza Jean d'Arc Zaninyana umunyamabanga mukuru w'uwo muhari w'abakenyezi n'abigeme agatera ivyatsi inyifato y'inzego za leta atacu ziriko zirakora mu ntumbero yo gutuza ayo mabi. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi muri kuno kwezi kwa 12 twaripfuje kugaruka mu cegeranyo dusanzwe dukora buri kwezi mu cegeranyo twise Femme abusée nation déchirée ku mabi yakorewe abarundi muri rusangi mugabo na cane amabi yakorewe abakenyezi. Muri ico cegeranyo twarashatse kwerekana ubwa mbere na mbere ico amategeko agenga Burundi turerekana yuko igihugu cy'u Burundi mu mategeko yayo ari amategeko y'igihugu canka amategeko mpuzamakungu Burundi bwashize ko ibikumu yuko muri ayo mategeko yose ayo mabi akorerwa abakenyezi agamije cane muri bimwe twita gufata ku nguvu canke ubundi bubi bwose bukorerwa abakenyezi n'abashinga ntahe byerekeye cyane gose ku gitsina. Turerekana yuko vy'ukuri igihugu cy'u Burundi gifise amategeko ahana ayo mabi yose. Ikindi twashatse guha akaryo abakorewe ayo mabi kugira ngo bashobore gushikiriza vy'ukuri ukungene no munsi bifashe. Twarashoboye kubona yuko abo bakenyezi abo bashinga ntahe naho vyitwa ngo haize imyaka 5 ayo mabi barayakorewe ariko no munsi baracari hahandi kubera ko bakibabaye ku mubiri kandi bakibabaye na cane ku mutima. Ikindi twashoboye gushika ko nuko muri kino cegeranyo twaravuze abantu kenshi bagirizwa yuko ayo mabi aribo bayakora hama dusanga yuko ayo mabi yakozwe cane hamwe n'imbonera kure ari bamwe
imwe twita ngo milice y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi uno munsi. Twarabonye kandi yuko ayo mabi yakozwe n'abantu benshi usanga bafise ivyo bakora mu gihugu, abapolisi canke abandi. Igituma rero harimo abakenyezi n'abigeme wasohoye ico cegeranyo cari kugira ngo cerekane uno munsi ivyerekeye agateka kazina muntu katifashe neza na gatoyi mu gihugu cacu c'u Burundi, kugira ngo dusubire dutera akaruru kandi tuhamagarire abantu bose babona yuko hari ico bokora kugira ngo dushire hamwe inguvu kugira ngo dushobore kugwanira ku gateka kazina muntu kifashe uno munsi nawe mu gihugu cacu. Ano makuru tuyasozerere mu yavugwa mu gisata c'ubutungane. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bari mu ibohero haraheze imisi 123 mu ibohero ry'Ibubanza. Baciriwe urubanza na sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa nayo ikaba yakomeje igihano baciriwe, naco ikaba ari gufungwa imyaka 2 n'igice n'ihadaburingana n'umuriyoni umwe. Bakaba bahagaritswe ku igenekerezo 22 ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2019 Ibubanza. Bari bagiye muri komine ya Musigati ahari kwabera intambara hagati y'inzego z'umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Nabo ni Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terasi Mpozenzi hamwe na Egide Harerimana bagirizwa kwifatanya n'iyo migwi yari yitwaje ibigwanisho. Amashira hamwe mpuzamakungu y'agateka kazina muntu ayamenyesha makuru akaba adahengeshanya gusaba ko borekugwa kuko atacaha bakoze uretse gukora umwuga wabo. Akaba naho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwafashe umwanya ukuyakurikira, eka shimire na bagenzanje bafashije mu kuyatunganya nkaba ndabikebanuye.